Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ubuntu bw'Imana turi hano turahejeje kwitazira biciye mu ndirimbo no mu guhishikanira bimwe mu byo yaduhaye. Muri kano kanya naho turagomba kumva ijambo ry'Imana aho tugomba kubandanya twigira hamwe ivy'urugendo turimo tuja mu ijuru n'ingene tukwiye kwifata tukiri hano ku isi. Umwigisha Lionel Jospin yaramaze igihe ariko aratwigisha ikigwa kitubwira ngo ivy'ibihe vy'iherezo canke urukurikirane rw'ibizoba mu gihe c'iherezo. Ikigwa tugomba kwiga uno munsi naho kitaza kuvuga cyane ivy'ibihe vy'iherezo, mugabo ivyo tugomba kubona biratwereka isi y'uno munsi ahantu iri. Mwarumvise yuko tugomba kwiga ikigwa kitubwira ngo iterambere n'ubuzima rukristo. Ariko kugira ngo tuvyumve cyane canke tubitahure, iryo ni izina canke ni ijambo rigufi, turashobora kongera kwa kandi ngo iterambere ry'ubuhinga n'ubuzima rukristo. Mu gifaransa twakwitiza rino jambo ritubwira ngo la vie chrétienne et le monde numérique. Aho ngira ngo tusha dutahurana. Imana itugiriye ubuntu tuzobona ibitandukanye, turabukungene isi yagira tera imbere muri ibi vy'ubuhinga. Ndiko ndavuga ivy'ubuhinga, twese tugize gutya ubu buhinga dufise mu maboko nibwo tugomba kumara imisi 2 canke 3 turiko turavuganako. Haleluya. Turenganye ivy'intangamarara tuzoraba canke turaza kuraba ukungene iterambere ryagiye rirakura kugera aho tugeze uno munsi. Tuzoraba n'icitwa ubuhinga canke ubwenge bukorano. Ni jambo ririko rirakoreshwa cyane muri kino gihe, intelligence artificielle. Tuzobicako mu ncamake tubone icarico naho bikoreshwa, turabe mbega ubwo buhinga isi igezeko bidufasha iki canke bwo dufasha iki nk'ishengero. Ariko kandi tuzoraba n'intambamyi canke ingaruka mbi zishobora guturuka muri ubwo buhinga. Ariko kandi tuzoca turabira hamwe mbega twokwitwara gute canke twokwifata gute muri iki gihe isi iri ku muvuduko udasanzwe mu vy'iterambere na cane cane mu vy'ubuhinga. Rero Imana idufashije, iyo ni ncamake canke ni gicapu rusangi c'ivyo tugiye kuzosangirira hamwe canke kuzorabira hamwe. Sagaseseshwa rumuri turiko turumva amakuru canke turaba aho isi igeze, ku vy'ukuri turabona yuko umuvuduko ni mwinshi cyane mu vy'iterambere na cane cane muri ibi by'ubuhinga bwa none twita informatique. Ubwo buhinga bukubiyemwo ibintu vyinshi kandi n'ubuhinga bukoreshwa mu bisata nka vyose bigize ubuzima bw'umwana w'umuntu kuri nosi muri kino gihe. Rero ivyo informatique vyagiye biratera imbere kuva muri kahise, aho mu mwaka w'igihumbi 1983 icitwa internet cyatanguye gukwiragira mu isi, kandi ivyo vyose kwari kugira ngo isi ishobore kwitwa imwe, kuko n'igicapo ca internet uza kubona ari nk'inzu y'igitangurirwa. Igitangurirwa murazi kungene cubaka, gihuza uduhande dutandukanye, ugasanga cubatse ikintu comera nk'urusenge canke nk'umusegetera. Internet rero ihangiro nyamukuru ryayo ni kugira ngo isi ishobore kwegerana biciye muri ubwo buhinga, ku buryo mpagaze ngaha shobora kwibaza ko mpagaze muri Amerika vyoroshe, kuko nta telefone turavugana vyoroshe, n'umuntu ariyo amakuru ndayaronka vyoroshe. Rero mu mwaka w'igihumbi 1983 niho ubwo buhinga bwatangura. Ariko uko bwatangura kose abantu ntibari bwatangure kwegerana cyane. Icitwa Facebook tuzi yuko kizwi na bose muri kino gihe, cyatanguye mu mwaka wa 2004, mugabo kiza gukwiragira ku isi mu mwaka wa 2006. Facebook ni urubuga rufasha abantu guhura, rufasha abadandaza kumenyekanisha ibintu vyabo. Mu ncamake ni uburyo bwiza
bwo guhuza abantu atambibe z'ibihugu, atambibe za distance canke z'ikirere zigiyemwo, ariko abantu barashobora kwegerana vyoroshe. Ariko naho biruko, hano mu gihugu iwacu kugera mu mwaka 2007 internet ntiyari bwagwire cyane. Sahari hose washobora kuronka internet, aho n'ivyitwa ama cyber abantu bagendamo bavuga ngo tugiye kunaviga ntivyari henshi. Ndibuka yuko muri aka gace kacu ahantu hafi iyo cyber yari iri hari mu Ngagara, aha hafi ya Sesinga. Ariko kandi ico gihe ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge niho cyatangura gufasha ugwaruka kugira ngo rushobore kuronka internet, aho batanguye umuntu afise ikarata ya Centre Jeune ashobora kuronka isaha imwe yo gukoresha imashini akoresheje bwa buhinga bwa internet. Ariko ko abantu bagiye baragwira babitura, baragabanije basanga bariko batanga iminota 30 gusa rimwe mu ndwi ku muntu yifuza ubwo buhinga. Ndibuka yuko ico gihe nari nkiri muri internet ngaha muri ETS, tumaze kumva iyo miryango yuguruwe, ndibuka yuko iyo minota 30 yaratuma uwo munsi nirirwa ntafunguye. Kugira ngo dushobore gushikirwa vyasaba ko tuzinduka. Ishuri twafa gusohoka mu ishuri abandi bagiye gufungura, natwe tukaba twirutse kuri Centre Jeune kugira ngo dushobore kuronka iminota 30 yo gukoresha internet. Nta vyinshi vyayo twari bwamenye, ariko twe twamaze kumenya yuko nicaye muri Centre Jeune shobora kuvugana n'umuntu ari kure. Ico gihe Facebook ni wacu nibaza ko itari bwamamare, ariko hariho urubuga rwitwa Correspondant du Monde, sinzi ko hariho wigeze kurukoresha. Waricara bakakwereka urutonde rw'abantu bose bari kuri urwo rubuga. Twebwe nk'abayabaga twaca twirabira abajene bagenzi bacu, muca mumva abahungu twabanza kuraba udufoto tw'abakobwa, ugatora umuntu wese wifuza ukamwandikira umusaba ubugenzi. Ariko vyari bimeze nka ca gihe ca kera abantu bahanahana amakuru biciye mu ikete. Murazi yuko wanditse ikete byasaba kurindira nk'amezi 6 canke angahe umuntu warungikiye ikete azoronka uwundi muntu arungikana inyishu. Rero ico gihe umva ko twari dufise iminota 30 yonyene, nandikiye abantu ntazi, ndisubiriye ku ishuri. Sije nabona iyindi ndwi irageze kugira ngo niruke kandi muri Centre Jeune ndabe yuko n'imiburiburi hariho umwe canke babiri bashoboye kunyishura. Gutyo ukumva kumengo isi iri kigenda yegerana biciye muri ubwo buhinga. Ariko kandi bikiri kuri ordinateur canke internet kiri kuri ordinateur, sabantu benshi baba bakiriko bambe bashobora kwishikira, ariko ubuhinga bwagiye buraza gushika naho turonka amatelefone. Hagati y'umwaka w'1997 n'1999 niho hatanguye kubonekana hani wacu telefone ngendanwa, aho zaba ari telefone nini kandi si wari wese yayitunga. Ndibuka ko n'umuhora twari dufise wari umwe witwa Telecel. Abantu bose bavuga ngo ndafise Telecel. Nuvuga ngo ngomba gutelefona yavuga ngo ngomba guteresera. Kandi kuvyukuri ntivyari bihambya bose. Ndibuka ko n'amayinite atari yoroshe kuronka, nta karata yari munsi y'ibihumbi 10. Muca mumva yuko bitari vyoroshe. Ariko kandi izi telefone nini twitanduro y'abandi bita ibitabo ntizari bwadushikire. Ariko hagati y'umwaka 2010 n'2015 izi telefone zaragwiriye cyane, icitwa internet tuca twisanga abatari bake tukigendana mu mufuko. Babantu b'amasiber akazi kabo kaba karahungabanye. Ubu sinzi yuko hari umuntu agifise cyber yitega ko abantu baja kurondera yo internet kandi twese tuyigendana. Uko niko ubuhinga bwagiye buraduga. Ariko kandi ubuhinga uko buduga, twese nk'ishengero ntidukwiye kwicara tubirabisha amaso gusa. Singomba kuvuga ngo ni inzira ya Satani, ariko kandi ko turi kuri nosi ibi nta hantu na hamwe dushobora kubihungira kuko biraturaba twese abari kuri nosi. Ariko kandi
ni n'uburyo bwiza nk'ishengero kuraba mbega ko isi iriko iratera imbere, twebwe natwe nk'ishengero tuvyitwaremwo gute. Nico tugomba kuzoraba canke kutangura kuraba uno munsi nk'abana b'Imana, twibaze ngo mbega isi kuriko iratera imbere ku muvuduko dusanzwe tuzi, natwe tukujane nayo canke vyose tubifate tubishire mu giseke tuvyite vya Satani tubimusubize, hanyuma twibandaniriza urugendo rwo kuja mw'ijuru? Ni kibazo tuzogenda turaraba buke buke. Ubwa mbere nari nababwiye ivy'ubwenge bukorano canke intelligence artificielle. Isi ahigeze uno munsi, abahinga bariko barakora ikintu gishobora gusubirira umwana w'umuntu mu bice nka vyose bigize ubuzima. Iyi intelligence artificielle naho iriko iramenyekana cyane muri iki gihe, yatanguye mu 1956 kuko na ya matelefone yose na twa tundi duto duto hajya hose harimwo ubwo buhinga bukorano. Turaza kuraba mu ncamake ukungene biriko birakoreshwa. Ubwo buhinga rero cyangwa iyo intelligence artificielle irashobora kwifashishwa mu kwiga, irifashishwa mu gusubirira umwana w'umuntu mu bice nka vyose bigize ubuzima turimo kuri nosi. Uriko arakoresha YouTube muri iki gihe, kwisi ku vy'ukuri hariho uruhagarara kandi hari n'ihiganwa ridasanzwe. Utanguye gukora ubwo buhinga bwiwe, ubundi nawe acatanguza gwiwe, bose bari mwihiganwa kugira ngo barabe uwuzana igisumba ikindi. Ikimenyekana cyane canke icumvikana, nibaza ko abakiri bato baravyumva cyane. Mvuze ChatGPT, abayizi bagire gutya. ChatGPT, Imana ishimwe ko ndiko ndavuga ivyumvikana. Iyo uwomengo niyo atanguye kumenyekana muri ibi vy'ubwenge bukorano, ariko inyuma yaho haje umuvuduko w'ibindi vyinshi. Muri bukiye abashinwa DeepSeek yaje itera uruhagarara, mugabo kagumye havyuka ibindi vyinshi muri ibi vy'iterambere. Ariko ivyo vyose naho biza, ku vy'ukuri ni igikoresho ciza bivanye n'uri karagikoresha. Ni igikoresho gishobora kumfasha ubunyene mpagaze ngaha. Izi ndirimbo zibatwara umwanya munini muzikompoza, nagenda babwire ko nifite ino telefone nkaba mfise internet imeze neza, mu munota umwe canke utanakwiye ndashobora gukora indirimbo kwa Mungu nkaza nkayibigisha. Claude, haleluya, akazi kawe kariko karagenda. Ariko ni kwisi yubatse, ariko kandi nk'abana b'Imana tubwirizwa kumenya mbega biriko bigenda gute, twifate gute kugira ngo dushobore kujana n'ubwo buhinga. Bumwe canke bimwe mu bisata bikoreshwamwo ubwo buhinga bukorano canke ubwo bwenge bukorano, harimwo ivyo gutuma tumanako amakuru nk'uko nabivuze. Ubu unye naho twebwe iwacu ivya internet bikigorana, murazi yuko dufise icitwa 5G. Mvuze gutya bica bitugora kuko na 4G womengo ntayo dufise. Ni umuvuduko ku vya internet. Iyo 5G niho isi igeze, abayifise imeze neza, ibintu biba vyoroshe cyane. Turafise amatelefone dukoresha, ayo yose akoresha ivyo vy'ubwenge bukorano. Turafise kandi za WhatsApp, turafise Facebook, turafise Instagram, turafise ubuhinga bwinshi cyane budufasha guhanahana amakuru biciye kuri ubwo bwenge bukorano. Abakoresha WhatsApp tuvuga ati Yesu ashimwe cyane. Murumva yuko isi iragahorira atera imbere kuko byose biratworohera. Uno munsi dukoresha amayinite makeyi kubera uguze utumega tw'600 ku munsi, urashobora kumara umunsi uri kurandikiranira n'abantu, mu gihe message canke appel zisanzwe zishobora kudutwara amafaranga menshi. Imana ihezagira abazanye ubwo buhinga. Ariko kandi ubwo buhinga burifashishwa no mu vyo kuvura. Uno munsi biroroshe, murazi yuko n'amakashe y'abaganga akenshi abariko amatelefone yabo. Twifashishije telefone, umuganga urashobora kumutelefona ati erega wa muti wanyandikira mbona uri kurangirira gutya na gutya na gutya, ari ibintu binteye amakenga. Arashobora kubwira ngo uhagarike canke banzuze tuvugane. Urashobora kuja kwipimisha bakakubwira ngo
dusigire email yawe cyangwa dusigire WhatsApp yawe. Ibimenyetso bambe inyishu z'ibipimo ntibisaba kugenda uriruka kuja kuzitora, barabigusanza aho uri hose, hanyuma ukacubishira umuganga yabigutumye. Mu ncamake ubwo buhinga buriko burafasha cyane. Turafise n'amatelefone amwe twita ama smartwatch. Izo telefone nk'ubu ndiko ndavugisha inguvu gutya, ndayiravye iranyereka ukungene amaraso wanje ariko ariruka, iranyereka n'ukungene umutima wanje uri kuratera. Kandi iyo saha ndashobora kuyikonekta na telefone cyangwa yikonekta na ordinateur, ubuzima bwanje nkabukurikiranira mu kiganza canje, ntiriwe ndagenda kwa bakonso ngo bamanze banyambike cya kintu ngo barabe tension ahigeze. Imana ishimwe cyane. Ubuhinga buragahora buraza. Ariko kandi ubu buhinga burakoreshwa cyane no mu vy'akazi. Hari ubuzi bwinshi turiko turakorera muhira. Abadandaza, abafise ivyo bamamaza, afa kuba afise WhatsApp ashira kuri statut, abantu bose baramurondera ko ivyo bidandazwa vyiwe. Kandi ni ibintu biriko biroroha cyane. Ariko kandi ni n'ubuhinga buriko burafasha mu vy'ingendo. Uno munsi hariho indege zitagira abapilote, ya madrone twumva. Hariho imodoka ata mushoferi zikenera. Urayicaramwo ukayibwira ati je ngomba kuja ahanaka. Naho wosinzira uhashitsira kubwira ngo washitse. Uri umushoferi naho ukaba uri mu gihugu canke muri quartier utazi, ukavuga ati je ngomba kuja kuri hotel iyi niyi. Imodoka yawe urabibwira ngo ngiye kuri hotel iyi, adresse bampaye niyi. Uri kuri vore uri kuragenda, yonyene igendera kubwira ngo niwashika ku metero 200 urabona ibarabara rikata mu buryo ucukata. Uhashitse ucukata. Ugeze imbere irakubwira ngo ku metero 50 ucukata mu buryo. Ushitse hahandi ishikubwira ngo aha hantu wambwira naha twashitse. Isi naho igeze. Kandi naho iwacu ubu turafise imiduga idashobora kugonga ikintu kiri imbere yayo. Naho wakwaxerera gute ngo ugiye guseka ikibambazi, yonyene cyayizimya imaze kubona imbere hari ikintu cy'intambamye. Ariko abayiturutse inyuma n'abaciye ku ruhande barashobora kuyiboma. Ariko yo imbere ku vy'ukuri ku bice bishika kuri 90% irakinga ayo masanganya. Mu ncamake isi iriko iratera ija ahantu heza cyane, kandi biradufasha tuvyitwayemwo neza nk'abana b'Imana. No mu vyo kwiga, Ernest Nguyu hano Imana ishimwe kari karandaba, yigisha abantu benshi yibere ngaha muri Taba. Abantu barahatandukanye arashobora kubigisha. Cyo kimwe na Jospin, ayo n'amashuri ndiko ndababwira muzoza murigirako. Jospin arashobora kukwigisha icongereza mutari kumwe. Mwavuganye arafise ukungende abigenza akoresheje WhatsApp mukavugana. Amashuri kuyakurikirana biroroshe, ntiriwe ndicarana namwigisha. Haba no mu byo gukora amanama ubu biroroshe, umwe wese yari arakora inama yicariye muri sali iwe, yibere mu cumbi iwe, kandi ibintu byose bikagenda neza. Mu ncamake ubu unye isi iri kiroroherwa, aho mbere wanashima dufise n'ibikoresho bidufasha kunyarutsa. Turafise amamashini amesa, sivyo? Turafise ibikoresho bitandukanye, naho hano iwacu bitarashika. Ahandi barafise amarobo ashobora guteka. Barafise hariho amaresitora ushobora kwinjiramwo ntihagire umuntu n'umwe muhura. Urinjira hariho imashini cyangwa tuzite robo iraguhereza ikaze. Ukicara ukayibwira ico wifuza cyose, ikagenda hanyuma ikagusereva, ugafungura ukigendera mu guhejeje kuriha. Isi naho igeze. Yesu ashimwe cyane. Ubuhinga buriko buratera imbere. Ariko none ibintu ko vyifashe gutyo mu buzima rukristo, vyoba bidufasha iki canke niyahe nyungu bidufitiye? Icambere, biroroshe kuronka ijambo ry'Imana. Ubu unye naho noba ntarashika hano ntoye telefone nkaba naronse utumega, kuronka ijambo ry'Imana n'ibintu vyoroshe. Hari imbuga nyinshi cyane ziriko ijambo ry'Imana. Natwebwe turafise urubuga ruriko ruracishwako inyigisho zose zica hano n'ubutumwa bwose buca hano. Mu ncamake
biroroshe kuronka ijambo ry'Imana twifashishije buno buhinga isi igezeko. Turafise amabibiriya dutunze hano mu matelefone. Abazanye bibiriya z'impapuro tugire gutya, dusigaye turi nkewa. Naje naho nayizanye ntayizingurura, kubera iki? Bibiriya yanje ngiyi ngaha. Mu camake turiko turatera imbere, ivyo hari utobishima. Ubu buhinga buriko buradufasha kuronka ijambo ry'Imana vyoroshe, ariko kandi biradufasha no guhanahana ijambo ry'Imana ku bavuga butumwa, ku mashengero. Biroroshe gushikiriza ubutumwa abana b'ishengero canke abantu bari ahantu hatandukanye ijambo ry'Imana badashobora kurironka. Uno munsi hari ibihugu udashobora kwinjizamwo Bibiliya, bayigufatanye ushobora kuca wicwa. Rero twifashishije buno buhinga biroroshe rero kubabwira ubutumwa bwiza. Ubu unya nifite ino telefone ngendana abavuga butumwa bose bo kwisi. Igihe kimwe nawe no mutamaraho ambwira ngo wewe ndakugendana mu mufuko. Nagomvye gukanguka, ariko nahavuye nsanga agomvye kumbwira yuko ubutumwa navuze bugashigwa kuri YouTube, ashatse kubwumviriza akora mu mufuko agakuraho telefone, abambona imbere yiwe. Isi naho igeze, kandi ni vyiza cyane. Kandi biroroshe gushikiriza ubutumwa ahantu kure nkuko nayiko ndabivuga. Reka tubanze dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 24 ku murongo wa 14. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice ca 24 ku murongo wa 14 haratubwira ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Imana ishimwe cyane. Tuvuze yuko ubutumwa bwiza butegerezwa gushika ku mpera z'isi, twava tuja twihenda ngo twibanze yuko kugira ngo jewe nshobore gushikana ubutumwa mu Bushinwa bisaba kubanza gushikayo. Aho ku vy'ukuri ijambo ry'Imana ryoshika hake, ariko twifashishije Bibiliya tugendana mu telefone, twifashishije ubu buhinga turiko turumva, biroroshe kubwira ubutumwa bwiza na babana bacu bari hariyanye mu bihugu atajambo ry'Imana bashobora kumva, na babandi usanga bari mu busho, abantu usanga bari ahantu baba batorohewe kuronka ijambo ry'Imana. Murazi kandi twifashishije buno butumwa canke buno buhinga turashobora gukora amakoraniro y'ikibiriraho. Iyo turiko turaja, Imana idufashije ibikoresho tukabironka, ibi vyose ndiko ndavuga nayo matazirano twarimwo, abantu bose barashobora kubikurikirana ikibiriraho umwanya nyene natwe turiko turabiraba duhagararanye gutya. Aho niho isi igeze. Ariko rero naho biruko buno buhinga ntibubuze ingaruka mbi ku buzima rukristo. Ni vyinshi nari kuvuga mu vyiza vyavyo, ariko ndagomba ko tubananye tugira ubwo bushakashatsi tumenye mbega isi igezehe. Ariko ku ruhande rwacu hari ruhande yaho dushobora kubikoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza, mbega nizaho ingaruka mbi bishobora kutuzanira nka twebwe tutaravye neza abana b'Imana. Mu nyuma tuzobona n'ingaruka mbi ya buno buhinga buriko buraza ku vy'ubuzima bwa misi yose. Icambere novuga, buno buhinga buzanana ibintu vyinshi. Reka tubanze dusome mu gitabo ca 2 ca Samweli igice ca 2 ku murongo wa 1. Igitabo ca 2 ca Samweli igice ca 2 ku murongo wa 1 haratubwira ngo, hanyuma y'ivyo Dawidi asiguza Uhoraho ati, mbega nduge nimukire mu gisagara kimwe mu vy'Ubuyuda? Uhoraho aramwishura ati, egome duga. Dawidi ati, nje hehe? Aramwishura ati, ja i Heburoni. Uno murongo dusomye turabona uruhara rw'Imana mu buzima bwacu. Uyu ni Dawidi, naho ivy'intambara umengo vyari bigomba kurangira inyuma y'imyaka myinshi, ariko arahunga Sawuli, yabajije Imana ati, none nje hehe? Nimukire hehe? Nk'umuntu afise ingabo yari gushobora kuja ahantu hose yifuza,
ariko aramenya ati ubuzima bwanje Imana niyo itegerezwa kubutumbereza, niwo muhanuzi wanje wa mbere. Ariko rero yasi ya none tugeze ko uno munsi, ikibazo cyose woba ufise, cyose wibaza, cyose ukoresheje bwa buhinga bukorano intelligence artificielle, nagenda kubwira yuko uba ufise inyishu yacu. Hello, ikibazo cyose wibaza ufise internet, ubwo buhinga bukorano buba bugufitiye inyishu. Kubera iki? Barabitunganije babikora nk'umwana w'umuntu. Ubwo buhinga buriko burakora nkaho wome muriko muraganira, abakoresha ChatGPT canke ubundi buhinga ubwo aribwo bwose, uravye nabi hari gihe wisanga umengo n'ikibanza ca mpyemu yera wogitakaza. Kubera iki? Ndamenetse umutwe, ntaragenda kwa prote kugura umuti, banza kubaza ChatGPT ati mbega ko menetse umutwe byo bivuye kuki? Inyishu ubwo nyene ca ndayironka. Mbega none ko vyifashe gutya, ndabigenze gute kugira ndabe ko nokira? No muri ibi vy'impyemu urashobora kuvugana n'ubwo buhinga ati je numva nzazaniwe, numva nacitse intege, ndabigenze gute? Impanuro zikuye kandi urazironka. Naho wowe ushaka isengesho, nagenda kubwira yuko imashini irashobora kugusengera. Reka turabe yuko internet hafi vyemera nibitakunda muri hangana. Gusa ikirundi cacu ntikiremezwa gose, vyinshi uriko urabisaba mu kirundi ushobora kubironka mu kinyarwanda. Ariko kandi zumva zirya zindi ndimi bamaze kuzihereza, reka dupime turabe ko mu kirundi bava baduhereza n'ikintu na gitoyi. Bamfashe bandugirize microphone turabe yuko bihava vyoroha. Woshobora gusengera Blaise kugira ngo abe umuririmbyi mwiza cyane? Ndashobora kubikora. Reka dufate umwanya mpereho nsengera Blaise kugira ngo Imana imuhe umugisha wuzuye, imuhe umutima mwiza, amere neza kandi amere nk'umuntu ushaka Imana. Nifuza ko uhawe ituze n'umucyo. Nzakomeza gusenga. Ego mesenga. Nibiza rose. Reka dukomeze dusabire Blaise, dusabe ko Imana imuhe gukira mu mutima, imuhe kwizera n'imbaraga zo kubaho mu rukundo n'amahoro. Tuzirikane ko buri munsi ari umusanzu kandi Imana ibaze ko Blaise agira ubuzima bwiza. Woshobora gusengera ishengero rya Emmanuel kugira ngo baronke amahera menshi yo kubaka urusengero? Yego, ndabikora. Reka dusabe Imana ko isanga abatuye mu itorero Emmanuel, ikabaha ubuhumekero, ikabafasha kubona amahirwe yo gukura mu nzira zose zishobora kuba ziriho. Dusabe ko Imana ibaha ubwenge, umutekano ndetse n'uburyo bwo gukomeza kubaka rukundo n'iterambere ry'itorero ryabo. Mbega umuhungu yoshobora kuronka gute umukobwa mwiza? Yego, ndashobora kugufasha. Niba ushaka nakora isengesho rihariye ryo kumusabira kugira umutima mwiza, gukira no kugira amahoro. Bwira ibyo wifuza bihariye nanje ngabishira mu isengesho ryanje. Nshaka aronke umufiance kandi uwo muhungu yitwa Ernest. Nibiza rose. Ndasengera Ernest kugira ngo amukunde, abone uwo mutima ukuri kandi Imana imuhe kwihangana, kwizera n'umuhate wo kubaka umubano uhamye. Tuzirikane ko Imana izamufasha kubona urukundo ruzuye kandi irinde inzitizi zose. Yesu ashimwe cyane. Bon, ibi ni bimwe muri byinshi isi igezeko, mugabo kandi izirahushagirika kubera nayibagije mu kirundi, ikirundi kitaruzura cyane mu buhinga bwabo. Iyo nkoresha igifaransa ho byari kuba byoroshe cyane. Ico usavye bakiguhereza gutyo. Mu ncamake tutaravye neza kuba ariko barakoresha buno buhinga, dushobora kwisanga umwanya wo gusiguza Imana bice mu masengesho canka gusoma ijambo ry'Imana, uwo mwanya tawo tugifise. Kukubera iki? Dushaka ibintu binyaruka. Turafise inyishu hano. Namba ngomba gutegura inyigisho. Kuvyukuri ubu n'ubuhinga bwiza bworoshe bushobora kumfasha gutegura inyigisho. Ntaco bitwaye. Ariko mejije kubitegura,
mbega uruhara rwa mpwemu yera n'ugwahe muri izo nyigisho buno buhinga bumpereje. Biradusaba rero ko tuba hange, kuko aho niho isi igeze. Buke buke tuvyinjiramwo biryoshe, bitworohereza ubuzima, mugabo tugasanga hari ahandi hantu tutariko turashika. Tugasanga bwa bucuti bwacu n'Imana, wa mwanya twari dufitaniye n'Imana turiko turawutakaza. Kubera iki? Inyishu zose turazifise. Ubu noronka amafaranga, gutegura projet ni ibintu vyoroshe cyane. Ndayibaza ati ko mfise amahera angana gutya, mba mu gihugu iki, nokora iki? Menya ko ivyo mu Burundi vyose irabizi, irakubwira ngo tera itomati, orora inkwavu canke gira iki, bivanye n'umutaho wavuze ufise. Isi naho igeze. Nico gituma rero nk'abana b'Imana tubwirizwa kuba hange. Si ngomba ko dutitura cyane buno buhinga, ariko iyo tubukoresha tumenye ingene tujana n'isi iriko iratera imbere. Muri uku kwezi kwa mbere kurangiye, abahinga bene buno buhinga nyene barakoze réseaux sociaux cyangwa barakoze urubuga rwitwa Mortbook. Ayo mamashini yose ashobora kuganirirako ataruhara na rutoyi rw'umwana w'umuntu rurimwo. Imashini yitwa A irashobora kuvugana n'imashini yitwa B, kandi hagati y'izo mashini zirashobora gukora amatora ata komandema y'umuntu n'umwe irimwo, kuko zifise ubwenge nk'ubw'umuntu. Kandi ikindi naco, muri uku kwezi kwa kabiri baciye batanguza naho kikiri mu nteguro ikintu citwa idini y'imashini, citwa Christofarianisme. N'ahantu canke izo mashini zihuriye kuri urwo rubuga nababwiye ubwa mbere, zizoba zishobora gusenga Imana ntazi yariyo. Zizoba zifise kandi n'ico no kwitwa Bibiliya zonyene zigenderako, ata mwana w'umuntu yakoze. Ubwo buhinga bwonyene buzobiterateranya bwironkere Bibiliya. Sinzi ko hazobonekamo na pasitori muri izo. Mucamake rero, isi ahigeze naho twebwe nk'abana b'Imana tugerageze kuraba mbega iri terambere turiko turajamwo tugitwaremwo gute. Ikigira kabiri mu ngaruka mbi dushobora kwisangamwo biciye muri buno buhinga isi rimwo, ni kuba imbohe za telefone. Kuba imbohe za telefone hari uciye akanguka. Reka dusome mu cete ca kabiri Petero yanditse, igice ca kabiri ku murongo wa 19. Icete ca kabiri Petero yanditse, igice ca kabiri ku murongo wa 19, haratubwira ngo babasezeranira umwidegemvyo, ariko ubwabo n'abagurano bibibaboza, kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugurano waco. Agace ka B tugasubiremwo, kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugurano waco. Icete ca mbere c'Abikorinto, igice ca gatandatu ku murongo wa 12. Icete ca mbere c'Abikorinto gatandatu ku murongo wa 12 atubwira ngo vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Vyose ndavyemererwa, ariko sinzoganzwa n'ikintu na kimwe. Izi telefone ni ibikoresho vyiza cyane. Ugomba kwiga ijambo ry'Imana, telefone ni igikoresho ciza. Ugomba kurondera amafaranga, telefone ni igikoresho ciza. Ariko hari igihe dusanga twatwawe na telefone. Ubu hoho naba Bibiliya tuyagendera mu telefone, urashobora gusanga umuntu yicaye mu rusengero acuritse umutwe mu telefone. Warunguruka ukamusanga ari kuri WhatsApp, ukamusanga ari no ku stati. Basi wotumusamara ari nk'umuntu basi naho nyene bitari birekuwe. Uri kuraganira n'umuntu, naho twicaye mu rusengero nawe wibereye kuri stati. Cyangwa ugasanga umuntu yibereye kuri Facebook, cyangwa ugasanga umuntu yibereye muri galeri. Ayo mafoto uri kuraraba uyamaranye iminsi, ariko Satani araguhenze, ucuritse umutwe mu telefone, ngaho ugeze muri twa dufoto wo kubona gatoki ugumugira gutya gusa. Turi mu rusengero ariko telefone zadutwaye. Kimwe mu bituma izi telefone zishobora kutugira imbohe
n'umuco wazo y'amatelefone canke ordinateur tuvyakije cyo kimwe na television tuvyakije twe twibonera umuco wera sivyo uyakije ubona umuco wera ariko inyuma y'uwo muco hariho umuco wa bleu utagaragara ariko uwo muco uko uhuza amaso nawo ugukwega cyane ugutuma ushobora kugumiza amaso kuri ivyo uri kuraraba kandi ni n'umuco ushobora guhungabanya itiro ry'umwana w'umuntu abahinga bo bavuga ngo ugomba gusinzira neza gira ibishoboka byose imbere y'amasaha 2 imbere y'uko uryama umara amasaha 2 ata telefone ufise hanyuma ushobore gusinzira neza kukubera iki uyu muco wa bleu utagaragara banyegeje urafise ukungene ukwega ubwonko bwacu kandi ukatubuza concentration muzorabe iyo umwana twamumenyereje telefone uyimwatse byose birahagarara uruhagarara ruba rutanguye biva kuki kuri uno muco uri muri no telefone twebwe tudashobora kubonesha amaso rero telefone tubwiriza kwiga ingene tubana nazo kandi ukoresheje telefone hari igihe ushobora kwisanga no mu gitondo umuntu avyutse utaranasenga atanukuguru urakoza hasi ugorora ukuboko urondera telefone ahantu iri uyikozeko namba ufise utumega ubwo nyene wamaze gushiramo connection ati ubwo nta bantu baraye baranyandikira kandi nta n'umuntu mwararanye idiri uhava wibaza ngo wamutebeje ngaho uragiye kuri WhatsApp ushobora kumva ngo alert canke ngo harabavye ati tabaza ayo n'amakuru utanguye kwakira mu gitondo uzava ngo hanaka hahiye cyangwa ukazibona ibiziga by'abantu biriko biratembera ngo nisanganya ryabaye ribereye ahantu hanaka uracari ku gitanda cyangwa ugasanga ugejeje urutoki kuri Facebook ugikora ko gusa utuvideo ntituca dutangura gusirikira kandi kamukaravye ubanza kukaraba kagahera nabo bari yaranje bagashira kutwa amasegonda nka 30 kugira ngo tunyaruke guhera ako gaheze haza kandi ukaza kwisanga namba uri umunyakazi amasaha yo kuja ku kazi arageze ukiri ku telefone uvunduruka wiruka hageze gusenga ni nka kwa kundi bavuga abana baruguru hari kera rimwe bavuga ngo koga kanyeshuri kubera abana baba bazi yuko ugiye ku ishuri utoze abigisha bashobora kugukubita abana bageze hafi y'uruzi bavuye muhira ku vy'ukuri batoze baca mu ruzi bagafukama mu mazi afukamye anye amazi wumva camera nkaho umengo yoze uretse ko gusa kenshi usanga ngaho atamazi yakozeko rero ukaca usanga natwe mu gusenga turiko dusenga nk'aboga kanyeshuri kubera iki umwanya twawutakarije mu bitari bikenewe ndabasabe rino terambere twige kubana naryo ritaduhungabanije ritagize ico ritwicira mu vy'ubuzima bwacu dusiga tunazikunda gusumba uko twikunda numvise umuntu umwe namakuru ntanazi ko ariyo n'umuntu bagonze ipine ry'imodoka riramucako kuguru iyo yatembagariye yarafise telefone mu maboko mugabo nayo iratembagara akenge kagarutse nta kuraba ukungene ukuguru kwagenze yabaje ati mumbonera telefone imeze neza telefone zisigaye zidusumbya agaciro biradusaba rero kumenya ingene tubana na rino terambere tugezemo ariko kandi twisunze bwa buhinga turiko canke isi kuno munsi tutaravye neza dushobora gusanga turi mu isi canke turiko twakira inyigisho z'ibinyoma gusa ubu biragoye gutandukanya ukuri n'ikinyoma mama Gabriel kunyene yicaye ngaho ubu nyene ndashobora kumucapa tutanavuganye ntanamukozeko nkamushushanya ahagararanye na Mutama Janvier hagi imbere ya tujijuke kandi yicaye ngaho ivyo biroroshe birakogwa abantu benshi bariko barabeshegwa biciye muri ubwo buhinga abantu benshi turiko turakira inyigisho z'ibinyoma biciye muri ubwo buhinga kuko kuri YouTube n'ahandi haca inyigisho Satani ariko arahakorera cyane abantu bariko barahashira ko ibitandukanye bitari ivyo biradusaba kuba dufise
ijambo ry'Imana muri twebwe, na mpwemu yera adushoboza kurobanura ibihwana n'ibidahwana. Bitagenze gutyo tuzosanga turiko turapfa kuyoragura ibitari ivyo, kandi twari dufise mpwemu yera kudutahuza ivyo turimo. Ariko kandi buno buhinga turiko turavuga tutaravye neza burashobora kuduhungabanya mu vy'imico. Reka twisunge ivyo tubona mw'ikete Paulo yandikiye Abaroma igice ca 12, Abaroma 12 ku murongo wa 2, haratubwira ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Abifilipi 1:10. Abifilipi 1:10 naho haratubwira ngo murobanure ibidahwana, muhore mutagira ubupfunya canke ibigwisha, gushitsa ku munsi wa Kristo. Nariko ndavuga rero ubu buhinga tutaravye neza buriko burasambura imico y'ibihugu n'imico rukristo. Kubera iki? Ubu unya kumenyekanisha ibintu biroroshe. Abakoresha Facebook, abakoresha Instagram, n'abakoresha urubuga rwitwa Shein, n'imbuga zicako amamodeli menshi cyane y'impuzu. Kundwi haba hariho modeli nshasha. Kundwi tuba dufise impuzu nshasha. Rero kubera ko ari byo bica imbere yacu cyane, dusanga hari ibyo twatoraguye tutamanje kwibaza ati mbega iyi mpuzu jewe bivanye n'umuco w'igihugu canje canke bivanye n'umukristo jewe ndi, ino mpuzu naho ndayibonye kuri internet, ubwo vy'ukuri nari nkwiye kuyambara. Biciye kuri buno buhinga Satani arakoresha cyane abo twakwita aba influenceur, ivyamamare canke abaririmbyi, abakinyi b'umupira n'abandi bantu bamenyekana cyane. Icyo ubonanye umuntu kanaka ubwo nyene nawe bawagitoye. Mu misi heze sinzi ko byabandanije, hariho kwafe twita canke abajene mwita ni Hendrik. Nuko nyene Hendrich ntumbaze. Burya uwo si umukinyi w'umupira? Ni umukinyi w'umupira? Sa? Ugasanga umukinyi w'umupira w'amaguru kubera umukunda kwafe yimwesheje, nawe ubwo nyene wamaze kwishirako. Muri buki gihe harba intuzenye ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku bihugu vya Afrika kan, igihe harawe y'amakwafe twita amajogo. Vyaturutse mu banyafrika biwacu, aho wasanga abakinyi benshi baba bafise udusozi ku mitwe ukungene bimosha. Abajone batari bake kuva ico gihe batangura kusongora imishatsi. Ugiye kwimosha bavuga ngo ngirira jogo. Kubera iki? Wayibonanye umuririmbyi canke umukinyi w'umupira wemera, ivyo umubonanye nawe nivyo ucutora. Nibi vy'inyambaro ugasanga hariho umuntu wabonanye impuzu nkuko nari nabivuze, kivuga ati iyo bijya hose kakamodeli naje kombera, ngaho uragatoye. Tukaca twisanga n'abana b'Imana. Dusanzwe tuzi yuko intege nke z'abagabo n'abahungu ziri hehe? Ku maso, sivyo? Intege nke z'abahungu n'abagabo ziri ku maso. Ariko kubera ko abakenyezi n'abigeme mwabonye agahuzu kuri internet cyangwa mwakabonanye undi muntu, ngaho cyugashirako, ugasanga hariho ibice bimwe bimwe by'umubiri wawe kuvyukuri nawe uzi neza yuko umuhungu cyangwa umugabo yobirabisha amaso bishobora kumutera kwifuza, ariko wemeye kwambara iyo mpuzu kubera wayibonanye naka. Canke urashonesheje akamodele keza cyane ugasanga na gatisi kanyerera ukaca wibanisha ku buryo umuntu ashobora kubona n'umubiri wawe kungena ucafye. Aho ni mu gihe utambaye akantu kagufi, rimwe na rimwe ukaca usanga umuntu arifotoje aragenda kuri Facebook kagafoto aragatereyeko. Ndakubaze, noneho ngira ngo biriko birahera, haheze iminsi abakenyezi n'abigeme ku vy'ukuri ndagira ndabibutse yuko muri beza, kandi
yuko Imana yabaremye murabo kwifuzwa, ariko ibyo turi ko turabamwe rimwe na rimwe hari igihe dusanga ari ndenzarugero. Ugasanga washonesheje agakanzu keza cyangwa wambaye agapira keza, mugabo kubera ko wibutsa ko ufise ibitugu vyiza ngaho amaboko yose wamanuye. Ugasanga umumama umwigeme yambaye, ugasanga nyene amaboko yayamanuye y'impuzu yiwageze ngaha, poitrine iri hejuru kuburyo naho yokunama nabi na vya bindi ntavuze bishobora gukoroka. Ugasanga urutugu ruri hanze. Ku vy'ukuri ndazi yuko nta mugambi mufise wo gukwega abantu ngo babifuze, kuko nta rudandazwa murimo, ariko garukana umutima, garukana ivyiyumviro. None ko usanzwe uzi bakwifuza wambaye neza, ubu naho ibituma ukwifuza ko abandi guduga wabishize ahabona. Nta kuntu wodufasha ukikwiza. Hari ibyo twita iterambere, sivyo? Mugabo iterambere riza rishobora gutsitaza undi muntu. Ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo naho no bansanga kurya inyama atacaha birimwo, mugabo ngasanga ariho mwene data bitsitaza, izo nyama no hitamo kuziheba. Noneho nta terambere ryo guhena rihari. Ugasanga umuntu arashobora kuba yambaye ikanzu canke ijipo nziza ndende, mugabo ngaho arayisatuye. Hageze ko yicara ugasanga ari mu ntambara ariko arondera ingene yinyegeze. Wavuye muhira wabibonye. Abamaze kubimenyera ntaco biba batwaye, kwicara yageretse kuguru kukundi alez ntaco bitwaye. None wabibonye ahantu nawe uri kurabikora. Bajya bakora bijya bafise ivyo barimo, nawe uri mu biki? Duha makuru. Uri kuradandaza ushaka abakiriya, ariko nk'abana b'Imana sinibaza ko ari byo turimo. Ni kubera gusa kwa kundi dusanga uko kuntu isi gumitwereka byinshi, twisanga natwe twayiherekeje, tukisanga turiko turatoratora n'ivyo tutari dukwiye gutora. Ariko hano nagomba nce nibariza n'abagabo nanje ndimo, turazi yuko intege nke zacu ziri ku maso, sivyo? Aba bakenyezi bacu namba batamaze kuturengera ntibabe bacumva ico tuvuga. Bigenda gute jewe ndi umugabo nshobora gusohokana n'umukenyezi mbona ko vy'ukuri yambaye za mpuzu canke kwa kuntu nanje bihora binkwega? Umva turiko turatemberana, ndazi yuko kuntu yambaye agaragara neza ni mwiza, ariko bireza gutuma hari abantu benshi baza kumwifuza. Mwibuke ko intege nke z'aba bakenyezi n'abigeme inyinshi ziraturuka ku vyo bumva. Turiko turajana, intege nke zabo ziri ku matwi. Twatujambo dusose bakenera kumva. Ngaho wa mugabo we muriko muratemberana, utumye za ntege nke z'undi mugabo zivyuka, azogira ibishoboka byose kugira ngo amwegere atuma namuramutsa. Rimwe kabiri uzosanga wa muntu yanyereye, bitume baduhemukira kandi ari twebwe twabigizemo uruhara. Namba bataraturengera enda nimuze tubabwire baze baragenda badufukiye imari. Sivyo? None ibintu vyacu bigira ku musozi kubera iki kandi ariho turi? Ivyo tubona ntidukwiye gutoragura vyose, ariko turakwiye kwibaza mbega iri terambere isi irimwo je nanje nk'umwana w'Imana nkwiye kwitwara gute? Ivyo bizodufasha kugira ngo tubeho ubuzima buhesha Imana icubahiro. Kandi mwibuke yuko uko vyogenda kose twebwe si twebwe tugenda gutora mw'isi, ariko isi nakwiye kutwamurako ivyamwa vyiza. Usomye muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14, Yesu yabwiye abigishwa ngo muri umunyu kandi muri umuco w'isi. Yesu ashimwe cyane. Twebwe turi umunyu. Isi iri kirononekara, abantu impuzu bariko baraziduza, izindi zari kuba ziri hejuru bariko barazimanura. Ntidukwiye kuca tubigana, ahubwo genda tubabwire ati ku vy'ukuri uri mwiza, ariko ubwo bwiza bwawe raba ingene ubufuka. Tugenda gusubiza ubuzima ahantu buriko burononekara, tugenda gutanga umuco ahantu huzuye umwijima. Iterambere turimwo twebwe turakwiye kurikoresha kugira ngo dushobore gushikana agakiza kure, ahubwo aho twagenda turatoragura biriya byose. Reka isi itwamureko ivyiza. Yesu ashimwe cyane. Iterambere turiko
ibintu bihinduka ku mwanya ku mwanya. Ya monde numerique cyangwa bwa buhinga bwa none, bwa buhinga bukorano bunyarutsa ibintu n'ingoga. Ku munsi hari bishasha. Tutaravye neza twisanga twanyereye, tugasanga turiko turaba mu byo tutategezwa kubamo. Ikindi naco, bwa buhinga bwiza bushobora gusanga buriko baratwiciramwo n'amafilme amwe turaba. Ubu biragoye, uretse filme iba yakozwe n'abantu bitwa karaba Kristo by'ukuri ba vrai. Ubu nyari abakristo baba homosexuel, sivyo? Ariko abakiri ku rutonde rwiza, utaronse filme yabo bantu, filme zose uzoraba biragoye ko ushobora kumara isaha n'iminota 30 utabonye umuntu ari gusa. Biragoye ko iyo filme uyiheza utabonye umugabo n'umugabo bariko barasomana. Mucamumva ivyo bariko barakuza mu bantu. Biragoye ko uyiheza utabonye abantu bariko barasambana. Gatuma kaba k'amasegonda nk'atanu umugabo wakabonye. Ijisho ryawe navyo ryo ryakiriye rihereza iki? Ubwonko. Kaba n'amafilme rero atakindi yakorewe uretse ivy'ubusambanyi. Ugasanga umuntu yaravyimenyereje. Mu ntango ugitangura kubona bene ayo mafilme, kuvyukuri umutima urakwagiriza ukumva ko uhungabana. Ariko kubera wa muco uri muri no telefone canke muri ordinateur, uza gusanga kumengo inyuma yaho harashobora kuba hari akantu keza. Amasegonda 5, 10 ngaho 30 yakwiye kaga filme uragahejeje. Ufa guheza ko nka Facebook yoyo canke YouTube baca bakuzanira kandi kagomba gusa nako. Ukaca usanga wamaze kubimbohe yavyo. Umuntu akisanga yamaze kubimbohe yayo masanamu y'ibitera soni. Rimwe na rimwe ugasanga biriko biratera bimwe vyo kwisambanya, masturbation, biturutse ku ubu buhinga bwari bwiza ariko turiko dukoresha nabi. Kuko ni n'igikoresho Satani ariko arakoresha. Erega ibi birashobora no gutera gusambuka kwingo. Ugasanga abubakanye umwe yamaze kubohwa n'iyo ngeso, nta kamaro akibona muri mugenzi we. Kukubera iki? Arafise ukungene isi yamaze kumwigisha yo kwitunganya biturutse kuri amafilme y'agatera soni. Ni iterambere ryiza ariko dusuzume ingene turiko turabana naryo. Tutaravye neza turashobora gusanga n'abana bacu turiko turabicisha amafilme. Kubera tutakigira umwanya wo kubana n'abana bacu, kugira ngo umwana atekane dushobore kwibandaniriza akazi, umuhereza telefone, umushira kuri television, ukamuhereza ivyankenerwa vyose. Ariko ugasanga umuvyeyi ntagarukanye umutima wo kubibaza ati mbega umwana wanje ari karaba ibiki. Na za desene twibaza kumengo ni filme z'abana. Hari ama desene musanga umengo bariko baraterana ingumu. Ugasanga zimwe za Speedman ziriko zigisha abana kuguruka. Ejo ntuzotangara umusanze hejuru y'akabati ari karaguruka. Kuko bijya no muri no misi noneho bariko barekana ige film kungene bayikinye. Nta nzu n'imwe ujya muhungu yigeze yurira. Ni igicapu c'inzu baba barakoze isa kujya nyene bakarambika hasi. Bamukamera ariko aratambuka hano hasi. Ariko kubera ko tubibonesha amaso uza gusanga umengo natwe twese twoguruka. Aya mafilme mu myaka iheze hariho filme y'igihindi yitwa yarimwe umuntu yitwa Radhika. Sinzira izina ko hari abagibuka. Ahantu uciye hose yari Radhika. Tuza kwisanga nka muri Taba hafi yaho naba hariho abana batari bake ubu bitwa ba Radhika. Kubera iki? Mama wiwe yari yakunze uwo muntu yitwa Radhika. Nawe acatora iryo izina ry'igihindi tutanazi nico risigura. Aca ritereka ku mwana wiwe. Nguko isi ukuntu iriko iragendera twigisha. Biradusaba ko dusuzuma ingene tubanye nayo, kuko turavye nabi turashobora kwisanga ivyacu vyahungabanya. Icanyuma norangiriza ko kuko ni vyinshi cyane buno buhinga buriko burahungabanya ku vy'ubuzima rukristo. Muri no misi ibanga ryaduheranye. Ndagize ibakwe nsohokanye n'umuntu muhira nahora mfungura uduharage, rimwe na rimwe usanga dutekanye n'irengarenga. Urazi ko ivyo biharage naho bikaranga gute biba vyirabura. Ibiharage bitekanye n'irengarenga biguma vyirabura. Ibitari bike
irengarenga zigiye mu biharage isura irahinduka, sivyo? Ariko kubera nagiriwe iyo sahani nta munsi n'umwe ndayifotora, ariko kubera natewe iteka n'Imana ndagiye ahantu bateka neza, nambara ka brochette, nambara gaki, nambara gapiza, ciye nifotoza nerekana ya sahani. Ubwo nyine abantu bose baca bamenya ko no munsi nariye neza, sivyo? Tugasanga ibigize ubuzima bwacu nka vyose turababaye kuri statut, kuri Facebook n'ahandi. Ndanezerewe hajya hose abantu bose bategerezwa kuca bagira iki, bamenya ivy'ubuzima ndimwo. Naronse imodoka, ninda tomenya ko naronse imodoka. N'ubu tambonye ndiko ndayigendesha ngira ibishoboka byose akamenya ko no munsi naronse imodoka. Ni ku isi yubatse. Muri iki gihe nta bangana ritoyi dufise, aho ushobora no gusanga mbere uhuye n'umuntu atembagaye, uhuye n'umuntu agize isanganya, nta kwihutira gutabaza, ahubwo ucifata amasanamu kugira ngo uronke ukungene bwira abantu ati ibara riraguye. Uvyeretse abantu bari hehe, mugabo wo muri kumwe ariko arakumbagara, nta no kumuvyura ngo umuhoze, ariko ucifotora ngo ibara ryaguye. Isi naho igeze, biradusaba nk'abana b'Imana kuraba ingene tubana na buno buhinga. Mbega none kuri kuratwereka ko ubatse inzu nziza, kuri kuratwereka ko waronse imodoka, kuri kuratwereka ko no munsi waronse agahuzu gashasha, wibaza y'ukuri kufasha iki ujya muntu ari mu buzima butoroshe. Rimwe na rimwe ngo baturoze, ariko nitwebwe dutanga imiryango yo kugira baturoge. Umuntu akugirira ishara atazi n'ivy'ubuzima bwawe, hanyuma ucumushirira ahabona bya bindi bikugize vyose, ari ugomba kukugirira nabi biba vyoroshe. Ukaca usanga nk'umuntu apanze inzu y'abandi, araheranye ukwezi canke amezi abiri, ariko aciye yihenda, yagiye muri restaurant nziza ngo harashize ko ariko arafungura neza. Nyene inzu mubwiye iki? Umubwiye ati naho ntarakuriha haje amafaranga ndayafise. Ntiyumva ko bazobasohora mu mazu y'abandi. Singomba kubatwenza, ariko ndagomba rino terambere isi irikira dushikanamwo, mbega nk'abana b'Imana tubane naryo gute? Reka ivy'uno munsi tubigarukirize hano. Imana itugiriye ubuntu mu ndwi tuzobandanya, ariko turabe, ndagomba ko Imana idushoboza buno buhinga turiko turajamwo. Ahanye ndavugana n'abavyeyi bacu bashobora kwibaza ati ibi bintu turashobora gusanga tutabihamvya, ariko naho batabihamvya barafise ugwaruka, barafise abana batunze mu miryango yabo. Biradusaba ko abavyeyi tuba hafi y'abana bacu. Iyo tubona bariko baratera imbere, ugasanga umwana wisanze atagifise umwanya wo kuganira n'abavyeyi, ugasanga umwana avuye ku ishuri acokeye mu cyumba, agaruka muri saro aja gufungura, hariya nta kazi afiseyo, naho uwo muraba nta nekaye afise, ariko yibereye ku telefone. Ugashobora gusanga umuntu aryamye bugira buce atadiri, ariko ari mu biki? Abavyeyi biradusaba ko dukurikirana ubuzima bw'abana bacu, ntituba abapolisi, ariko tugerageze kuraba ingene tubafasha. Cyo kimwe na twebwe dukuze, mbega rino terambere isi irikira dushikanamwo tugitwaremwo gute? Mbega ni cyo cyose tubonye tubwirizwa gutora kikaba ubuzima bwacu, canke tubanze twibaze mbega mpwemu w'Imana atubwira iki? Nko kuri ibi vy'inyambaro, nta mupolisi akenewe kuza inyuma yawe. Namba warakijijwe urafise mpwemu w'Imana, namba warakijijwe urafise Imana iri muri wewe ishobora kukubwira ati iki kintu kuvy'ukuri rabuhindure. Gerageza kumvira ijwi rya mpwemu w'Imana, ubuzima buzoba bworoshe gusumba yaho muri korale babanza kurindira umuntu yamaze gushika hano mu ikorero rya mbere yaririmbye, sivyo? Mugabo kubera ko abarongozi b'ishengero cyangwa undi muntu abonye umuntu yambaye akajipo cyangwa agapantaro n'ahari umuhungu cyangwa ya mishatsi bahora batubwira, avuga ati iyo bija hose uyu muntu n'ahari imbere y'ishengero ntakwiye kugaruka. Bakarinda kuja kukurondeza igipolisi bakubwira ati kubera impamvu iyi n'iyi ntuze gusubira hajya imbere. Ariko none twe nta bwenge tugira, nta mwe muyera tufise. Ndabasabe kugira ngo dusubize ikibanza mpwemu w'Imana, kugira ngo aganirize imitima yacu muri iki gihe isi irikira twereka byinshi, dushobore kumenya ingene tubaho duhesha Imana icubahiro. Ariko kandi intambara zose wobamwo uko wabigenza kose, hari indirimbo yo mu gitabo cy'ikirundi itubwira ngo nagerageje
kwigwanira, nagerageje kwitunganiriza ingeso ariko binanira kenshi. Kubw'inkomezi zawe ku vy'ukuri ntibishoboka. Turi kumwe na wewe, ibi naho uri kuravyumva, nturahereza ikibanza Imana mu bugingo bwawe. Nturizera umwami Yesu Kristo, intambara zose wogwana ku vy'ukuri ntazoshobora. Kugira ngo dushobore guhangana n'isaha igeze, biradusaba ko tuba dufite Imana muri twebwe. Tukaba turi kumwe n'umuntu atarizera umwami Yesu, yova hasi kugira ngo tumusengere. Kugira ngo rino terambere turiko turajamwo, Imana igendera kurongora ikubwira ngo wowe nk'umwana wanje iki nico iki sico, kugira ngo ubuzima bwawe bugende ku rutonde rwiza. Turagomba gusenga Imana. Tukaba turi kumwe na wewe utarizera umwami Yesu, wova hasi kugira ngo dusenge. Ariko kandi kuri twese nk'ishengero, isengesho ngomba ko dusenga, ndagomba ngo Imana idufashe haruhande y'impinduka isi ikirazana, haruhande y'ivyitwa iterambere isi ikiratwereka. Mbega nk'abana b'Imana twitware gute? Mbega nk'abana b'Imana tubigenze gute? Nta kuntu ico citwa kibi twogifata tukagihinduramwo iciza bikadufasha gushikana ubutumwa bwiza kure. Niryo sengesho ngomba ko dusenga kuri twese. Minoni ashikano kugira ngo aturongore muri ino sengesho. Ndagomba nk'ishengero twese tuve hasi. Ku vy'ukuri umurindi siriko ntaco dushobora gukora kugira ngo tubihagarike. Ariko naho tutobihagarika, turagomba ngo mpemu w'Imana dushoboze kumenya mbega isi kigeze hano natwe twitware gute. Ijambo ry'Imana ryamere twibutsa ko twe turi umuco w'isi. Kandi ijambo ry'Imana nyene ryo tubwira ngo umuntu yakije itara rishira ahantu hejuru kugira ngo abantu bose bashobore kuribona. Ijambo ry'Imana kandi ryatubwiye ko twebwe turi umunyu. Tubwirizwa gutanga ubuzima ahantu ibintu byose biriko birahungabana. Nisengesho numva twosenga kuri twese kugira ngo uko isi kura, uko isi itera imbere, tumenye na twebwe ingene twotera imbere mu vy'imwemu, ariko kandi tugaprofita buno buhinga kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Reka dusenga Imana.